Chuti namwe bakunzi ba BTV reka turamutse twongere tubaye ikaze mu ganiro cha BTV Sport cyaganiro cyamake bashikiriza amakuru y'inkino avugwa hirya no hino nkuko bibona ndi kumwe na mugenzanje David kamanzi akuramutse urakomeye neza cyane weekend yagenze neza yego twaravye agapira ameze neza gose ego kuri uyu munsi rero turaza kugaruka na cyane cyane hano mu Burundi nuko ihiganwa ry'umukuru w'igihugu ry'igikombe cy'umukuru w'igihugu cyaje kuba ribandanya twabwira neza yuko hari imigwi twe twiteze ko byinshi ariko bitaje kuba bikundwa tukavuga nko umugwi Aigle Noir waje kubushika muri finale kandi ukitwara n'ibikombe hafi byose muri saison yaheze Primus League na Coupe du Président ibiki ariko bagashimira ko Rukinzo icyayitabira ko yari mu kibanza cya kabiri ubu baje ko batsinda baratsinzwe ni Aigle Noir nivyo antwa surprise barahabaye kenshi yo wakiri urukino ufise amahirwe menshi gushobora gutsinda ibyo twabonye ibyo tutabonye kuri Aigle Noir yari finale ya l'année passée ya Rukinzo na Aigle Noir ego byashoboye neza Rukinzo gutahukana kugira mu Etincelle Star nayo ikirasezera imbere y'umugwi wa Musongati yavyigenjemo neza nkuko nabivuze mu ntangamarara David reka duhere hano wacu mu Burundi nawe bitabizi inkino zarabanenje kuba mu gikombe cy'umukuru w'igihugu reka duhere ku rukino rwa mbere rwaje kubaruza umugwi wa Aigle Noir n'umugwi wa Rukinzo uri ko robera hari ya mu ntara ya Makamba kuri Stadium Peace Park Complex Pierre Nkurunziza baragashizeko ubwo bitaje kuba byorohera umugwi wa Aigle Noir gutsindirwa iwabo urukino rutaratangura David n'uyiwe mugore kuraha amahirwe bivanye no kungena ubona umugwi ko uba wiyubatse Boje deja finale yanje pronostic ya finale yanje ntiyabaye equipe imwe yonyine niyo novuga yuko itashoboye kugira urukino rwarayirurangiye ku munsi w'ejo sino Rukinzo ni equipe vraiment jewe bakuva wahinduriye umumenyereza ni equipe yaranyimpressionye gose yaramaze kuntangaza gose surtout kuri football ikina surtout kuri novuga coaching tactique niyo yantangaje muguru kuraraba ni Aigle Noir nawe nyene yagize iki yarasubiye inyuma nivo yawe yarasubiye inyuma isifi ukura urukino bashoboye kukina muri match ari yego nivyo baratanguye gutsinda bafise un talent novuga yuko agira individu donc abikora wenyene mu kibuga ubona wese wundi ni Josper baramuhinduriye ahakina ubu asikaya satira kenshi niwe ngaha kuri Stade Noir yashoboye gutsindira igitsindo yashoboye gutsinda Rukinzo ubwo Rukinzo nubwo yashoboye kumenya urukino waraneze kuri match retour bagiye afise ibyizigiro yuko bashobora kugira iki gutsindira Aigle Noir wabo nivyo byaraye bibaye ikindi kintu naco ni ibintu novuga yo kwizinanye kuko iyo habaye remake nkuko bavuga kuvuga mu cyongereza aka match gasubira kuba kandi uko yari yarabaye umwaka uheze c'est vrai ni Aigle Noir bagiye gukina bitandukanye n'umwaka uheze kuko umwaka uheze yari ifise abakinyi benshi uyu munsi batagifise batakaje mu bido bagize aho babigeze uyu munsi novuga yuko antuka Aigle Noir gushika muri finale byari vyiza mugabo je Rukinzo vraiment narabona yuko amahirwe menshi nayahaye umugwa Rukinzo ego Davireka use nka gato usigurira abantu batandukanye kuko benshi twavuga neza yuko babibona gutandukanye gato imbere yo kurukino rwa Aigle Noir na Rukinzo ruba benshi barabibonye ukuntu byari bimeze imigwi ko yari ipanze urukino rumaze gutangura umugwa Rukinzo nawe watanguye gusatira hakiri kare cyane baratsinda none Aigle Noir iragombora ariko baravuga neza yuko ugutsinda kwa Rukinzo yaje kuba ari nk'amashance ubone uko bibona cyane nta mashance arimo vraiment normalement je maze kuyigumana muri rya minota ya nyuma novuga cyangwa rya minota 15 ya nyuma urukino ukabura ufise mu mini c'est vrai nivyo hari action menshi Aigle Noir yashoboye kugira novuga yuko yashoboye guhaswa kuvamo igitsindo karashoboye kunganya bakine prolongation mugabo warabona neza yuko equipe ya Rukinzo yari equipe novuga iri compact yari Antoine Mbuzi urukino ko cha misi warateguye biraboneka neza guhera ku munota wa mbere n'igitsindo ca mbere kicinjira Rukinzo ntigeze ipanika yari equipe novuga yuko ari muri ban ya match yari muri match urabibona neza isifi yuko ubona ingene abamirie bakina isifi yuko ingene ubona rido yari hari hagati ya milie na defense kugira Aigle Noir bamaze gutsindwa bamaze kwegariza babomore ugo ruhome rwari ruhari byari bigoye gose je ndibaza neza yuko antuka nta gutsinda kwa Rukinzo na mashance baramerisa gutsinda ushitse finale ubu merita gukina finale urakoze cyane David reka tuve ku rugo rukino rwo ruza umugwa Rukinzo na Aigle Noir dusimbire igitega naho aho mwari mwishikiye ku rukino rwo ruza umugwa wa Musongati n'umugwa wa Interstar twe twavuze neza yuko umugwa wa Musongati hari abakinyi benshi bari mu mvune ariko bagerageje kuraba bakavuga Musongati Interstar kwisanzwe yagaze yaje kubitsinda Vitaro nankiki ishobora gukorera kwigatsinda na Musongati imbere yo ku rukino rutangura muri kuri stade abantu bavuga gute we
ambiance yari ihari deja nico kintu cyambere notangura kuvuga ko ambiance canke atmosphere yari ihari nivyo ni equipe ya Musongati no kuri vraiment chapeau ku bafana babo barumva equipe ni iwabo si abafana baza avuga ati niyo mugwa mbere ufise fan club ikomeye cyane vraiment fan club yabo bimeze neza vraiment bimeze neza iteguye neza nivyo rukino turatangura pronostic mu biganiro byaheruka aha mubonesha kure yari navuze ko Interstar ndavye ingene bakina ishobora gusinda umugwa wa Musongati tukagira bakaba final ya Interstar Rukinzo barezuma siko vyagenze muguru kuraraba equipe ya Musongati atwa vraiment je bakinye urukino gwiza gutera match ari calcul ndakumenyesha yuko bashoboye gutera n'umupira ku mwamba mu gice ca mbere donc ni Rukinzo yagerageje kuronka ama occasion plutôt ni Musongati yagerageje kwiprokira donc kurondera ama occasion menshi hirya no hino utandukanye ariko igisindo kiza kuboneka kuri ku Franziza donc urabona neza yuko je ndibaza Interstar kintu baba barabuze ya connection canke kwa kunwana kwa hagati na attack canke kubusatirizi ntavyo nigeze mbona ku musi wejo nico kintu cyambere novuga Musongati yo yarasubirije ko Interstar uko Musongati bakina imipira yo hejuru inyaruka bitandukanye gose na Interstar Busquets atari mu bihe vyiwe neza yuko cyo bibagora gato ruhande rwo hagati ego twarabonye Musongati turabonye na Rukinzo nibo baje ko barirwa amahirwe yo gushika muri finale David reka tuvuge gato umugwi wa Musongati n'umugwi tubona bikuru kuratambana habiri twarabivuze neza yuko n'umugwi uhagaze neza muri Primus League bari mu kibanza cya kabiri n'umugwi tubona neza kugira amahirwe yo gushika muri finale ya Coupe du Président bisa na Aigle Noir muri saison yaheze yaje kubi ya mbere muri Primus League yongerera twara na Coupe du Président ugerageje kuraba umugwi wa Musongati n'umugwi wa Rukinzo muri finale izokinwa kamara kuraba ukuntu imigwi yose ikina tukabona neza yuko abakinyi b'umugwi wa Musongati bose bari bagwaye bamaze kuba bagaruka Rukinzo izova imbere y'umugwi wa Musongati biboroheye cyane antuka ni match zo ifise kuko ni opposition de deux forces différentes bafise inguvu zitandukanye bose umwe afise inguvu zo gusatira kugumana umupira umwanya munini no gusatira uwundi nawe arazi kutsibira arazi gukina mu mwanya mwiza novuga umwanya mwiza no wa isifi kuri aba match za Musongati Musongati ni equipe ije mu kibuga iminota 20 ya mbere barondera igitsindo hasi hejuru mugihe ya minota yo guheraheza ni ya minota baza kugira ikibaza kugira iki kuzibira kugira bashobore kuraba yuko nimba ara ku karyo baronse ko gushaka gutsinda kirikare bagende bagafise nimba bakibanganya sawa Mugarukinzo ni equipe novuga yuko barafise kugumana umupira afise en fait technicité gusumba Musongati bitumiki match ikina kubataka Rukinzo ni equipe novuga yuko force zabo ni collective muga mu gihe novuga même na Musongati nayo nyine ubwayo bafise force collective surtout ndiko ndaranko ku munsi wejo hariko harabuce no kwita uruhengeri gatoyi muri defense mugabo ni ibintu vyakosowe muri deuxième mi-temps donc novuga kuri final azari match izokinwa n'abakoci nico kintu sifiye ko tuzombo reka turabe evolution ya ma equipe kuko bose basigaje inkino zibiri muri championnat turabe Musongati eski izotwara ku amahirwe nivyo barayafise n'abakabiri bari nyuma manota 3 mugabo n'urukino rwego tuza kuraba aho urumva neza yuko ikintu gihari ca mbere umuntu yovuga kalendrier yabo gacura abani ya message ngo zari ifata ikibanza ca mbere biratandukanye gose kuko message ngo zirafise urukino izokinira muhira donc kandi rugoye voilà bazokina no ku Interstar utsinze uhejeje gukugwamo n'umugwi wa Musongati nyene ndibaza neza yuko aho mu gihe message ngo zishobora gutsinda na Musongati guca abashira kuvu zose kuri Coupe du Président kuko nayo yene Coupe du Président tunizereza ko ari igikombe gikomeye kandi bica bituma userukira Burundi muri Afrika ego urakoze cyane David abineri karavugwa mu kombe cy'umukuru w'igihugu mu nkino zaje kuba ziba ku wa gatandatu eka ndetse no kuwimana tukiri mu Burundi nyene David muri basketball ariko biriko biravugwa havugwa make we muri basketball ku munsi wa gatandatu bavuga neza ko hari hatunganijwe inkino ku kibuga cyo mu Ijabe inkino zari ziteguwe canke ziri pilote canke zifatwe mu bwongo na ambassade ubusekuzi bw'abafaransa mu gihugu cy'u Burundi babicishije ku musanzwe ari umuyobozi mu by'ubuhinga muri club Urunani Alexis urabona neza yuko ikintu cyahabaye cyari theme novuga yuko canke inkino zari zimaze amezi ane kuva mu kwezi kwa kabiri gushika mu kwezi kwa gatandatu aho theme yari renforcer le renforcement de la capacité leadership donc leadership canke ubutware yakuri babicishije mu bana bakiri bato
urabona neza yuko ni ibintu zashoboye kuhaba ku munsi wa gatandatu kwari uguheraheza novuga amahiganwa ndetse harabaye n'ibintu bigiye bitandukanye go ndavuga nk'abakinyi b'urunani ba kera bakishoboye gukina n'abakinyi bakina ku mpande n'abakobwa nabo nyene bari barimo ndavuga nk'umugwi wa SOS washoboye gutahukana iryo higanwa utsinze umugwi wa Skeppers amanota 56 kuri 38 mu gihe urunani B w'abana novuga nawe nyene bashoboye gutsinda umugwi wa Cibitoke amanota 49 kuri 54 urabona neza yuko ni inkino novuga yuko ni zije mu mwanya mwiza turibuka mu misi yahera bashoboye kugurura kiya kibuga urabona neza yuko hari hashoboye novuga ko tunganywa zitandukanye n'ubu ni ikintu cyiza rwose umuntu ashobora kuvuga urakoze